ati jewe hako ngenda kugira igiseke urabona abandi bagira ati zavoka hako ngenda kwikorera kiya giseke mwabye 100 kugira umutahe kazi nzi yuko no sinza gutana 100 ejo nasubira ntane 100 mugo si kumusi hariho n'abatana neshi kumusi kwara bakora bujya butsi bwabo nkakangaye ku munsi yo mbaba bukomereye mugane wati nabanyene bararuha yo baranacoka wallahi rero nibashobora kuvuga ati ndakora kangahe ku munsi nkatahana amahera yanganuku akavuga ati ninaje kwikorera igiseke canke ibindi navuze kajya kuko navuga ati niko ngira ko bakagira umutaye mu Kenya sinzi nta kibazo bibasaba akavuga ati je hako ngenda kwikorera hajya nkaronka 5000 ku munsi kandi nshobora kugenda hajya guparika ikibosi yagiye kikaze kampereza kuva aho mwatanguriye ugira umbwira yuko mushaka mwarabayeho ubuzima bwo kutagira donado umukobwa umubiri nabivuga yego none nasugize igahari siriyo none nzugize abayo gute baragize donado nzikundana kubera iki nta mama yaje bagira none bakira amasugi nivyo navuze ati basi rero harimo agatego ko ariho kandi none acange kubera ko What's up my people, nizera ko meze neza, jewe ndi fresh. Ibintu ni wa neza, ndameze neza, mve bashangwa ndamenetse. Je ndameze neza bra. Ndakomeye, amagara ni meza, ubuzima ni bwiza. Byaso umuntu naburi bimutsitaza naburi ibintu bimwe bimusanga ahura navyo, kuko ibintu biragoye. Ariko never give up. Nubwo ibintu bigoye hari Imana yo mwijuru. Ari Imana biroranya bikagenda neza bikamera neza ntiwihebure ntucike intege wizera Imana ndizera neza ko bizogenda neza kandi Imana iri muhande rwawe. Nihimbaza nshidesia rero ni kuri Hako TV bantu b'Imana mudukurikirana je ngira ndabashimire. Kora mudukurikirana ku munsi muratwitwararika mutuba hafi muratweka ko muhari mu makomantere muratweka ko muhari kandi shimire no kubatubwira ati muhindure ko ruku bigenza uku baje tuba dushaka ko muduhanura tuba dushaka ko mutubwira ati ko ruku bigenda uku tuba dushaka support yanyu mu kugira s'abonner j'aime commenter partage nubwo bikubihira uratwereka ryo kakantu kahari shira ukatubwira ati ibintu byabishe rero ndabashimiye mwebwe mubikora namwe mutarabikora ndabashimira nzira ko mugiye kubikora vuba anyway amajambo make ibikorwa byinshi ndi kumwe n'umwana w'umwigeme Gigi aka Mama Small baje ni small Vuze nagataye sinzi naje ubwanje urumva Mama Small nyene nkuko mubibona ariko ndi mu kuvyibuha 100 nikizona pasa niba ari ikintu kitazopfa gikunze kuvyibuha iwiwe vyara mpaka afite amastress y'abahungu niba gafite amastress y'iki je ndakwiyamye urumva je nukuri je sinzi umwana stress afise vra kandi amafaranga yaronka urana ko gasa neza vra karasa neza karateye neza niyo nabwiye ko ndi mu kuvyibuha eno sindaguha ijambo ariko reka ndariguhe rero bane ndariguhuramutse bariko baradukurikirana tubaye ikaze na mwaramutse nabidondora ya reka ndabaramutse ni Gisirene Gateka yavuze ati simbyibusha ariko kandi mu kuvyibuha uko bundi mu gutanguza ndagura amana vy'ipira binini kugira ngo umuntu ambonye ebana aje avuga ati jya umuntu afite ibyizigiro byejo hazaza igituma nizerero ko abakunzi ba Amsteve bameze fresa igituma wihumuriza n'impuzu yambara zibari n'ibipira biba bingana uko navyo ninahora vyambara rero sinambaye akantu kari kuri ndwi ducishemo gatoya abantu bavyibushe nco ndakujyanye nama nifuza konda rero ntaco niyo mpamvu ndakubwiye nti nushaka wo kwigumira nimba hari ikintu ngwaye muri uno mwanya urumva dede niki kintu ngwaye ugwaye ariko nako ni bien ako nako ni sawa ako ko kumva yuko mushaka kungana batwe bandanya biri sishaka konda kugera ku rugezo nk'ubu
abantu bimana umukobwa aronze kwera izi ni zataye z'abazungu aronze telema ko udashaka kwibaza gusa nyine ni bon urasa neza kandi nanje ni nkuko hari abantu bambwira ko nubwo mvyibushe mvugisha ukuri ugira ndasarisha ariko ko n'ubwishiriye kandi nabyo navuye oya abantu bose babivuga urasarisha yo islam mbwo usa nawe usa neza gusa ifo ko wunda nka twege aba oya konda ni kimwe izitari zigezwe hariho ku exagera deri mpaguruke ndayiretse hariho ku exagera rero urigurisha rero mugabo hariho ku exagera hariho no ku donc urugezo nyene rumeze neza atari cane basi jewe uyu biyo gutuma nk'umuntu avyibushe vraiment wozana je ugice nkunda nuko uri kwishira ahantu ku ariko naco ni bien nuko yako wanse kunyegera hano impande yakamabe kujaza twese mbona impamvu wagiye hiyo wanse kunyegera kugira ngo ntagire umuntu araba avuga ati je namandi behind miss yose sinkunda kugira gusa nyene je baranzi mugabo rero konda ebana nubwo ndabishaka imana vraiment nibirabe izi bikore sinze nonde nka ashobora rero karagaciyemo rero ku bantu bafite ama complex hariho abantu ariko mu bisanzwe umuntu ategerezwa kuba fier n'ibyari nubwo navyo ko nshaka kubyibuha vraiment uragiye ko hariho abantu nka jewe ndahubwiza ukuri bon ntako ntagerageje na estomara iviravyukiramwo niki ntako nagerageje kugira ntonde umve donc ari impana urumva izo ni complex zitagira uko zingana z'uburofa z'ubujuju ok mugabo uvyibusha ukumva nyine uravyibusha iha amahoro reka kwama ugira ibintu bitabaho ngo ushaka kuvyibuha ngo ushaka konda iki niki ebani nivyo bintu vraiment ni ibintu bicana intege biratuma binakonona nka jewe nigumira uko ugira nari kugwara cyari gukunda rero abantu bafite ama complex miha amahoro abantu b'Imana Imana itanga ibikubereye nyimba yarabonye ko vyibuha babeshyira kuko hari abantu batubuza amahoro ngo vyibuha onda urumva ko abari ingorane bati kubwa mbere je ntambara gasenga ko naba numve menga nyene harutu nari mbyibushe narigeze mbyibuha wabona menga utugufa twibwara nkumva nyene bagedera kabisa ati n'umuntu ambona avuga ati ujye muntu n'ukuri nta mpuzu ya izeme zigara bazitagute yatunibwara namuze tuniganagira kugira ngo yambare isenga ariko nyene inzo bara nambaye isenga cyo kwimana yangiriye neza ubu sikaye ndifye nyene yuko ngara waravyushe rero mugabo ninde kubwiye Imana itanga neza zavyo waravyushe yo pore nimba uvuga ko ngaho wavyibushe no sinavyibushe navyibushe muri mind no kuvuga nahinduye mind ndabona ati ebana ukugero nyene ukunyene ngana ni bien hari abantu nka baderise hari abavyipfuza kugira oya je nakubwiye ko nshaka konda mugasi shaka konda ku rugezo nk'ubwo rwawe kandi n'ubu vraiment naho noshaka ngo musisarishije ndibaza ntaco bitwaye naho nogumuka anyway rero karagaciyemwo twamaduhari tubazanira amasije atandukanye mu kibano ibintu tubona kanaka n'ibintu dukunze kubona turafatwa n'abana b'abakobwa turacinyizwa ibintu kana ukumva umenga umutipe muri kumwe aragucinyije araguhoye yuko tarondera ahakoresha ico ushaka ariko akabazo ka mbere mbaza umutumire wanje hama ibindi turabiganira nyene nk'abantu bari kumwe babigeme uri kwisoko cyane my Jesus abo kanturera kupa ngetwumve bagishetse kuvuga ku isoko yo ku imwe babarira yo hari kanturera ntababwiye ni n'umujournaliste rero reke kwibazisha ivyo bibazo ahantu uri hahantu hano umvise impamvu ndabivuze de donc hariho abakunda kuvuga ati ku isoko kujya nyene abandi bakobwa bose bataraja ku bagabo baba bari ku isoko hariho nyivwara numva ko je sigize mu kizo wahise nakyo hariho n'abandi bumvise ati umukobwa ari ku isoko bumva ati arika nabahora bumva ati hari abantu bidandaza sindi kwidandaza rero nico najaze kuvuga uri hehe none muri mugabo buryo ndihe uri kwidandaza uri hehe
warafashwe cyangwa uri kwidandaza? Iyo kwidandaza niyo nase kuko iyo kwidandaza tuyizi nko ku bantu bimaraya voila abantu bimaraya kuko nabo bitwa ko baba ariko baridandaza kuko hari uwuza akagura akagenda. Ubwo buzima turabugarukako. Hariho abantu babona nyimba ubwo buzima uvuze yuko utobujamo. Hariho abantu babona ko menga n'ubuzima bwiza. Nyene mu wese bivana nuko ameze canke ni byabona. Ariko reka banzureke kunjaniranye. Je kibazo ndabajije ntaco wishuye. Okay, uri nyakamwe. Ndetse nyakamwe. Ndetse nyakamwe. Bomba bari ukanyishira mugabo. Nibyo navuze ati ndetse ndi nyakamwe sindi single tank. Mana y'ubuhungiro. Turago. Nturi nyakamwe nturi single. Nibyo nashatse gusobanura nyine uko ntari single. Okay. Donc uri kumwe n'umuntu ndaguheruka kera utarakura. Ego narakuze. Ndaguheruka kera utarakura. Ego narakuze. Ubu warakuze uri mu rukundo. Duduwe. Rero nkuko natangwa ndabivuga ni ibintu tuje kuganira. Duhora tubona mu kibano. Abana b'abahungu mutubabarira, abasore mutubabarije. Uramutse jewe na Gigi tuje kubivuga. Ni mu gihe dusanga hariho umwe mu bakobwa acinyizwa. Iyo mvuze gucinyizwa, mama umukobwa ntakora, umuhungu ategeza kumufata uko ashaka, urumunsi uko amukeneye nuko amuronka, ngo motife ngo nuko adakora. Ni muri cage nawe abana b'abakobwa uca usanga uno munsi bagiye kwirondera ubuzima bivanye n'ukungena umwana w'umuhungu amufashe. Gigi, ubwo buzima bwumva gute? Nikibana avuga ati kwidandaza, ucuvuga ati hari abantu baba bumva yuko ubwo buzima ni kandi bari fiyeri yabwo kuko bumva yuko bagiye gukurayo nibaze ko biva kuri ico kintu nyene cuko bacinyizwa bavuga ati n'ubundi nta mahera ico akeneye cose araza kuza kumbwira ndamuhe niba ari amavuta akeneye araza kuza kumbwira ndamuhe. Rero niba bavuga ati burya buzima numve ko hari ikindi kintu kwigurira akavuga ati nta kindi gikorwa sinzi ko biva mu bunebwe I don't know, ariko ushobora gusanga ari ubunebwe bwo kuvuga ati nta mpamvu yo kuja gukora kandi kazireka nje muri kano nshoboye hama kora ico yumva sinzi atanga ibyo afize hama bamuheretse kandi ayo mahera sinzi yuko biva rero ku bunebwe. Abantu nk'abamwege mu abacukumbutse gusanga yima muzi nico bipfako kugira ngo ajore kuja kwidandaza. Reka ndagutera inkuru nasanze hose ari gukoresha umubiri. Nyimba hoja muri burya buzima bivuze ngo nuri karakora ikiyeda ariko akoresha umubiri bivuze ngo nuri karaja guparika bakamugura akoresha umubiri kukararuha urukro vyumva kukararuha banzurindire Gigi rero iyo uvuze ngo ubunebwe bon jeho oye sindiko ndemeranya cyane. Umwana umuhungu abiguhoye uramusa akabiguhora akavuga ati ntukora kuko udahereza amaboko ariko kumva bijya yuko ari byo byokorohera aho hantu mega ari agahaza urashaka kudufasha. Donc bivuze ngo kajya nako nakazi mu bindi baba bahisemo. Sinzi ushobora gusanga ari bura ry'ubuzi akayabuza kandi kazi nubwo baza none ni gute wovuga ngo uno musarabuza akazi ariko kajya kabari karoha kandi tukaba tuzi yuko n'ibihumbi 100 bishobora kukuzanira umutahe. Sinzi ariko nibaza yuko niba bayumva ati jewe hako ngenda kugira igiseke urabona abandi bagati z'avoka hako ngenda kwikorera kiya giseke mwabye 100 kugira umutahe kandi nzi yuko no sinza gutana 100 ejo nasubira ntane 100 mugo si kumusi hariho n'abatana neshi kumusi kwara bakora bujya butsi bwabo nkakangaye ku munsi yo mba babukomereye mugane wati nabo nyene bararuha yo baranacoka wallahi. Rero nibashobora kuvuga ati ndakora kangahe ku munsi nkatahana amahera yanganuku akavuga ati ninaje kwikorera igiseke canke ibindi navuze kajya kuko navuga ati niko ngira ko bakagira umutahe mu Kenya sinzi nta kibazo basaba akavuga ati je hako ngenda kwikorera hajya nkaronka 5000 ku munsi kandi shobora kugenda hajya guparika ikibosi yagiye kikaze kampereza sinzi canke bivanye nuko yamukoreye akazi kamereza menshi akavuga ati hako nje hariya rero vomye
mpitamwo hariya kugira ngo donke menshi urumva rero nkuko bavuze ati nakazi sinzi nta nivyo nkora urumva donc kumenga uriko urabashigikira uko donc ushaka Jean babuje rero uretse ikintu nanje kimbabaza ni mu gihe dusanga hariho abantu guhembwa amahera biratandukanye reka ndakubwira narigeze kuja kuri 11 mu Kamenge sinzi ko abantu maze kubumva kwipava urumva ubanza urindire je ndi umuntu nkunda kugendereza utuntu twose najanye n'umuhungu umukuze ico genda vyibuka ubwa twajanye n'abandi bakobwa cya tuvuga ati ndakwinginze ngende kuraba ubuzima bw'abana b'abakobwa ukungene babayeho mbaza icahabaye umuhungu yaragiye aribazisha ati none no kugura gute vyogenda gute ni ukuri kw'Imana yo mwijuru yamubwiye nk'ibihumbi 3 unkoresha ico ushaka inoti imwe ibihumbi 3 bitarenga ntibirenguke ni uca wihira shape hajya nyine kuri 11 ngo ziriho nimba uriho igihumbi mbe ari ibihumbi 2 ntavyonze ndavyibaza arumva 3 kandi umukobwa ahagaze neza mwiza uretse yuko burya buzima busanga bwarabononye ugasanga bimeze ukunuko urumva ibihumbi 3 imaraye uno munsi ndagurangura uriko urumva ubwo buzima ariko kandi nje nibaza yuko ariko kandi sinahose navuga bagirayo twamererwa n'ivyo hajyaho kuri 11% je ndamaze kwaca je antatanatinya no kwaca hajya hano kuri 11 uca wibaza ko nawe ugiye gufata bagomba ariko sinico gusa ndamaze kwaca hari umuntu imodoka nk'ukuntu barampamagaye Jesus ndapfuwe ribaze ndiko ndarengana umuntu aragwama umva azi yuko umukobwa wese ahaciye abari niyo mpamvu rero gw'ico gihe umuntu ampamagaye nibaza kuguhamagara akakora je nenzi yuko yari umuntu yisoneye vraiment umupapa yisoneye ariko aragendesha imodoka nje navuga ati byo byose n'umuntu azimiye agira ko batse voilà agomba mbazi ikindi kintu acara ampamagara ndagenda ngiye acambaza ngo none ngo wewe ngo ni gute kwa jewe ni gute ndamubwira ati nahuye no sinatahuye kana yarambaje uko nagira ati banje nagira ati kuko sinavyiha vraiment ko uwo muntu kuko mpora numva ngo hari aha VIP ntahonze amba bafata ko hajya kuri 11 haje abantu nyene baciritse nkuko bivuze ati barisha n'amahera urumva makenya bivuze ngo hari ahandi hari izindi mara zizimvye rero mva basi navuga ati atuko umuntu anisone ya guca kuza ahigishe mara yakandi mu bantu numva imenga basi nigisona niyo mpamvu rero ntanatawe n'ivyo mbaje mwiye ngo wowe gute basi numva ati byo byose nije ntahuye nayo ndamuye ati sinahuye ashambwira ngo none wowe ngo unushaka amahera tuya ngo narenze ngo ni bamwoga byonse kandi umupapa yisoneye ndabwiye ati sinamenye ko ari nibyo kuko ndanamuravye yambaye ishati ya nizanze tukangera aravuye ukaza arusha avuga ati umwanya wa pause ati reka nciko ndavuga ati nukuri antikisigeze hano kure cyane rero guhera ico gihe no kuvuga ngo hari ibintu vya filme twakina tubigira kuri 11 ndavuga ngo umunsi wa Dimanche Gates yaramaganye nibutse ko nza guca hahandi kwajya barabara ko navuga ati n'abantu bose bazarabambona no tuzahurira tuzinanze vuga ati none uwo mwana nabasigaza kuri 11 rero no kuvuga ngo kuri 11 niba hari abo ba tramira umva bahari kenshi nkunda kubona imengana abantu bavuye ruguru sinzi ko babuze akazi bamanutse barondera ubundi buzi twate nk'abajya baza mu buzi bw'ubuyaya hama niba bafise umugenzi yabigiyemwe akavuga ati hakuga umurindira yo ku kwezi ngo ndakwereka akenshi ibintu nkabijya tubijamwe kwera gakuko hari abajamwe kwera atari ingeso yabo bakwezwe n'abagenzi babo urumva akamubwira ati hari ahantu vraiment uri mbona imenga amahera ntiyo guhaza ahubwo ngo ndakwereke aho uzuraronka ku munsi umva abantu rero bamaze kumenyera uzoronka amahera ku munsi kurindira amahera yo ku kwezi yazanga ari shida sana rero usanga ari kara mu kwegera mwabiriya nawe amaze kujayo akamenyera kuyatora guys biramugora vraiment kuvuga ati reka ngende ndondera kandi kazi inkoresha amako yanje canke nkora kandi kazi ndendera andi mahera yo ku kwezi agaca ubu bije gukora bijya rero nimpamvu nakunda kuvuga ati sabo gusa baturamira hari n'abandi kumbure baja n'ahandi nibaza ko atarede kurenze gusa haje abandi novuga sinzi ko ari bamenye canke
ya umwe wese ariko rero bajya barexagera man twami uretse ikindi kintu naho nabonye cambabaje bantu bimana je musi naronse amahera bajya bakoze nzobegeranya ikibazo ntacuzi babivuga no ikibazo ntacuzi ujya no ho mukurayo ukamubwira ati ngiye kugufasha basi nayo mahera nze ndayagoye sinzi ko bijya nabyo ari nk'urumogi abatukana abantu banurumogi kuruheba biragoye no umbwira ati ngiye imodoka ndayiguhe no kuri bihebe ntageze umva bayumva imenga kandi nivyo ndabazi ko mva ko bigera umva nyene ntibikunda neza ko aheba sinzi ko nabyo ari ico ariko kandi nibaza ko ariko bimeze umugabo umubwiye ati ingo ico harukeneye cose ushaka kugura amajya mbere ndakiguha hawezi bon hariho uretse yuko ashobora kutabikora ariko hariho donc abo byorohera avuga ati je mu gihe nzi yuko nose agashaka ndamaze Jesse ndakubwiye ndi umuntu agendereza ndamaze no kuvugana nabo ati jewe n'ukuri ubuzima ndimwo ndaburimo Jesse gaye ndi jenyene na mama wanje nta kintu na kimwe ariko nkaca nibaza uri umwana w'umukobwa je ahantu nukuri utumusaba akazi ko mu nzu wicare utubuze ukore nyimba ari ivyo bihumbi 50 ku kwezi babiguhe urindira amezi 3-4 hari abantu baca bibaza ngo nuko bitaragushikira shahu ngo bibona basha none ubwo buzima je ndababaza murumva yuko urubahutse urafise inda sinzi kumaze kubabona ndamaze ariko je ngira ntibatwara inda ahubwo baraturindire je rero maze kubona n'abazitwaye baje kubikora bafise inda ziravyemeye jewe nakubwiye ndabikubwiye kubera maze kuvyibonera n'amasi wanje kandi no twaganira arafise inda ufise inda ariko urashaka je ndibaza ko nuwo oye nyeninda utamuzi ariko umva womumenye na nyeninda basha birababaje na nyeninda ntawuzi umugabo uko urashaka kandi uno munsi urararanye uyu ejo kandi uyu jiji je nibaza ko nikibazo kandi nkuko wabivuze nibyo hariho abantu brema babirimwo kubera ubuzima mugore ikindi kandi nibaza niba ari ubwo buzima none yabuza kandi kadashobora gukora nico rero nakubwiye ati hari ababijanwamo n'abandi donc niba ari uwo muntu amufatiranye mwabwa buzima bubi yararimo ubundi akavuga ati ingo ndakwereke ahantu ushobora gukura niba ari yo rasiyo ronka donc taragira basi kumbura nayo mahirwe yo kuvuga ati reka ngende kurondeza niba ari cyo kiyankore hama ngire akavuga nibaza ko sinzi nibaza ko bamufatiranye mu buzima nyene hama gaca agenda mwabwa buraya nyine agakora rero nibaze yuko nk'abo bavuze ngo uri mu kugenda kubafasha ubegeranye bafashe uyu nuvuze ntijico mu mafaranga bose nobegeranye basi bakaza barabona yuko nagize ubufasha hama bagatuma babikora bazi yuko ubwo bufasha baburonse ega hariyo umuntu adashobora gushima nka kurya wambwiye ngo urumogi ni kuvuga akaba afise ubwo bufasha ariko akaza aranagenda ayo mahera yo bareka yapfubusa brema kuko nibaze ko impamvu bitumye bikora ubu bikoze kugira ngo ntibasubire kuri ndabakureyo ibaze rero wabikoze bagaje basubira hari n'abantu ufasha bo mwibara mugabo ejo ukaza wumva ngo tugiye gusaba amafaranga ngo abantu bo mwibara barumva abana kubwiye abantu bamenyereye sinzi ko wambujije kuvyita byagusabiriye ngo navyo nyene bararuha mugabo abantu bamenyereye kuronka ayo mahera mw'ubwo buryo cyo kimenye n'abantu bamenyereye gusabiriza biragoye ko umubwira gukora akazi cyangwa nk'umuhe n'ibyagusabye yumva imenga agiye hariya sinzi ko ajya amahera aryoshe mugore n'ibya amahera waronse uko nyene araryoshye yuko mu ncamake agatoki kamenyereye gukomba kamagahese imisi yose uzi yuko ahantu hose ugenda bwa buzima bwa butuma waciyemo kugira ubuvemwo byama bigoye urumva rero ni mu gihe dusanganye n'urumva abakobwa biyonona ku rugezo rutagira kandi babahunga usanga nta confiance batuye kutugirira usanga ntibatwemeye nutama nk'umuhungu muragiye mu rukundo ariko hari umuntu yambwiye ko bajya abakobwa bajya ngo nibo bubaka bashitse mu mago kono jijiro no ubuzima bwiwe bwiza no ariko ashitse mu rugo bikamunanira kubaka mugabo urya agaca gubaka rugakomera ego sawa ibyo ndabyumva ko ashobora kugubaka ariko ndi umuhungu jewe nditoye
umukobwa ya basinzi genda umwita sinzi no umwita prema yamye kuyipave ni ukuvuga ngo niba ari umuhungu wa hehe wo mu Kirundo wo mu Kayanza wo mu Ngozi barabunanye hama jewe nje ndamutwara mu rugo iwanje uretse ko ibyo bintu birimo n'imikoshi imikoshi gute ana basinzi ariko usanga ari intuze y'abandi bantu bagira n'umusatsi nk'umuhungu yakoze imibonano mpuzabitsina n'umukobwa donc bijya byari niba ari kandi abyite guta imivumo byari bimurimwo rya sinzi ko ari iby'Imana yakoze ariko iyo babunanye ujye hari ibindi bintu amusigira ibaze rero nk'ujya mukobwa amaze kubona n'abantu bahena hariya na hariya bafise ibintu bitandukanye yarabikoze ibyo biratandukanye basi okay reka dufate bazi ko wewe basi byashitse nko ku bantu batatu guca ariko mva yose n'umuntu byashize ku bantu kwanza bajya barinzi jana azika nko mu ndwi ugenera kuko baranazimbura ni amafaranga make nibaza ko bajya no mu ndwi bararenza abantu jana nibaze rero reka dufate urushoboka ko nta mukobwa amaze kubona n'abantu 1000 barenga abantu 1000 barenga umukobwa none reka dufate niba maze reka dufate ko maze amezi 5 bari bamaze kibazo ndakibaza ariko uje kubaza nabo twege ndubabaza ico kibazo ko naza ko bakizibya ariko nawe warize ibiharuro nawe reka dufate niba amaze y'amezi 5 amezi 5 reka dufate make kuko harabona amaze imyaka 2 ariko kazi kabo ashobora kumaze amezi 5 ahubwo vuga inshuro ko zo kuryama ariko abantu kuko erega hariyo mu boss usanga yarakumenyereye babita abakiriya fidele Jesus hariyo umuntu usanga yarakumenyereye urana nk'aho umuntu yama gushorera irengarenga akumva zarengarenga zimeze neza za tomati ibishayota akumva mu ibishayota bimeze neza aragumaza aca kugira umukiriya wiwawe kandi rero uyo shatse no musara kubagire ko bakarabisha cyangwa akakubwira ariko ntibagire ko bakarabisha ibaze rero bajya nabo baza baraja ukabona abakiriya fidele babo bari ku ruhande ariko hari n'abandi agenda araja gukarabisha ahandi kumbavu kuko nje namaze kubyumva vraiment ndenganya hajyenye nabwiye ko twara dukora ajya kuri 11 ararengana akamubwira ati nukuri umva hari abahungu sinzi akanamaze ati bizagenda gute akamubwira ariko numbaza ibyo bavutse ubwo yanjye nzagusubira ndakamubwira ati nzakubwira uku nuku nukuri ndavuga ati kwa neza gukarabisha mubwira umuntu kujya kuntu niba uri kuradandaza intuzi umubwira ati bimeze ukuntu kuko nawe arakarabisha ukamubwira ati ukuntu urumva hari abakarabisha barenganye kuko nk'uwera amufasha atamubajije kuraba umuntu gusa umungu ariko ararengana sinzi niba yamuravye akavuga ati uyu muntu arashobora kugura amugaca mwegera akaja amubwira ati bizagenda ukuntu ushoreye uza kuri haya naya ibaze rero abo azarabwira ku munsi ku munsi saba tegemos ari nk'uwo basi n'imibiri biri bake bo banka 10 cyane ibaza gaca mara 10 par jour cugwizana 30 ushongegeze na 5 wumva amezi 5 abantu bangahe ugaca rufata uwo mukobwa ugaca umujana mu rugo okay we twavuze ko byatitse basi none ho twakomera abantu oya ntaco bandanya mugabo mve ko dukomeye nibaza yuko eraba hano umuyede agitangura kugenda kubera aguma aterura amabuye aragira amabavu nk'uko umugabo uko aguma mu mwaka yakiyende y'amabavu aramenyera ka nawe nyene rero no kuvuga akazi barakarambyemo sinzi niba bagize amabavu hama barahera umugabo baramenyereye rero ibaze umuntu amaze gukwiza abantu nk'igihumbi we niba byashyize kuri 3 ugaca umuzana niko ndavuga ati bijya bintu birakwega imivumo iyo mubonanye rero ibaze uwo muntu abantu 1000 ucufata ibintu byari muri bajye bahuye nabo bikugiyemwo wewe abantu 1000 imico y'igitandukanye niba ari imivumo yo kubase wabona basekuruza nabande ugiye ugitwaye uribaza ibintu bikurimwo uravyibaza ibintu bikuri n'ibigwara byose ibigwara byo twagiye pembeni kuko hari abantu sinzi hari umuntu nigeze kumva bavuga ngo ujya muntu niba ngo yahuye n'umuntu atera imikoshi
ugasanga sinzi nico none ko ndavuga donc bahuye na wa wundi afise ibindi bintu by'iwiwe iby'imiko shuri yafise biramukurikirana rero cubaza kujya mukobwa afise abo bantu igihumbi donc imikoje igihumbi uci ugenda kubana nawe ntuzi mugo antata hari abahungu babihendako kuko hari abantu usanga ukunda gusanga mukundanye nka simu ugasanga mugize mariage umukobwa ntuzi ya java niba mubonana utazi kwanza ni yaba hama mumva kubona nagiye kuri wonze we nta nibyo umenya gacushira mu nzu amakuru uza kuyamenya mwamaze uragenda ngo musinyure muhana divorce kumba utwaye umukobwa nawe ucubyumva rero hari abantu babyihenda ugasanga umuhungu yamutwaye atamuzi kubera ko nyene abantu biyorobeka kamsa ariko kandi uwo muntu numva yuko vraiment yovuga ati uyu arazi kubaka akavuga ati reka ndamujana mu nzu antuka vraiment sinibaza yuko ari umungu yogikora kiretse amutwaye atabyumva atarabizi yego ndacumva ataramuzi hama natanguye ndakubaza yuko ufise umukunzi ubu tugiye kuva umukunzi wanjye bon ni kandi mu bintu ducamo bien sûr nk'abana b'abakobwa n'umunsi mbabarira abakobwa n'umunsi turabavuga ko cane ariko turacishamo n'abahungu ni mu gihe dusanga abahungu usanga yuko tutizegwa imbere y'abahungu apana kwizegwa basi umukobwa adahereza amaboko ikintu akamabona yuko atana kimwe niko amasabiriza y'amafaranga umuhungu ntabarumbwira uwo muhungu rero ingene aca kwakira wewe uribaza ko toca gukoresha ubuzima bwiwe bwose uko ashaka niko akugendesha nyimba gukeneye no munsi nyimba ashaka iki aromba bikagenda nk'uko ico cyo kwivuga kwiki kandi nawe urumva nyine kubera ko atacuhereza amaboko dufate kuri kote ya DJ yambwiye ko atari single ariko je ndakora oya urakora bien sûr ariko untabarumbwire ureke kwihagarara ko utabivuze ndabivuga ubivuga urabizi ndabizi utabivuze ndabivuga ntabarumbwire kutigera usaba amafaranga umuhungu muri kumwe no ibyo biratandukanye de oya hari umusaba banzi wishyura ukereka amahembe basi ndagisigaye mbere ko hari gusaba no gusabiriza ariko icyo numva ko gitandukanye hari gusaba no gusabiriza donc gusaba rimwe ariko ntabarumbwire biva sinzi igihe mu maranye kandi nacombaze kumva z'umutekano cyaje nsaba gakete nsaba nyine ariko bari maze kurenga inshuro zibiri zitatu niko gusabiriza niko gusabira ivyo rero nivyo nkeneye kumenya mu gihe wose ndagushira mu gusaba uko nyimba warasavye usaba rimwe urumva uri umusavyi usaba rimwe ariko usabiriza ubu maze gusaba gusabiriza inshuro zirenze zibiri rero mu gihe usabiriza shaka umbwire aca kwakira gute umuhungu siko aca guha donc image imeze gute abaca amenya ati jewe uyu muntu by'ukuri reka ndamushire aha n'aha ndamutwara uko nshaka okay ariko reka ndabivuga kandi ntusubire kuvuga ngo ni kuri rero kuko je navuze ko nsaba rimwe nubwo bavuze ngo hariho gusaba nakivuze ati hariho gusaba no gusabiriza n'umuhungu kwanza muri kumwe nawe nyene vraiment abavyumva ikindi kandi urashobora kumusaba ikintu umugore nawe nyene akabona yuko washizemwo effort zawe zose kavuga ati ni ukuri hano birakwiye ko ndamufasha hamwe ana hariho nk'umuntu ushobora gusaba tufate nk'ubu nkeneye kugura telefone kavuze ati je ndafise 300,000 ndashaka unyongereze 200,000 ariko uribaza uwo muntu ngene asaba neza frère nawe ndayizi bacumuha kuko ubu uravyimva nawe ariko umuntu abaye telefone ejo kandi remense telefone ariko urumva ko akora akantu ko gusabiriza nawe tubyumva ikindi kandi niba bari umuntu uzi ko akora ego arashobora no gukora nashima ntaronka ayo mahera mugo ukabona yuko yari yashizemo effort nawe byanse rero nk'umuntu mukundana naho yo gusaba abantu bifata nko gusabiriza kuvuga ati nawe hano bye bikwiye ko ndamufasha ariko nyene hariho n'abandi bakobwa kandi vraiment biriho kwanda nibyo bitukuzeyemo nyene twumva yuko abashiri bacu nabo
bazana amahera urumva bazana amahera ku buryo avuga ati natayampa ndagenda no kuyarondera ahandi mugo urumva ico ni cakindi aba yashize mu mutwe yuko ujya mungu bari kumwe ategezwa kumuha ikintu akeneye ariko vraiment nubwo mwa muri mu rugo mwa muhari kugira ngo mufashanye donc niba ujya ronse kino nawe ronka kino mushire hamwe kuko niba ujya yitwa umufasha wawe nawe uri umufasha wiwe urumva no gufashanya ibaze rero nko ku bantu batari abana ugaca wumva yuko nakenera amavuta ndaza kumusaba boyfriend wawe ninakenera jarve ndaza kumubwira amen ninakenera tiro niwe nza kubwira kandi my Jesus nuko Imana itangiza umuhungu je ibyo bintu byo nokora obishe gusa rero bavuga ngo urukundo zisaze hari igihe uba ukunda umuntu ako kageso ukakamubona ko nyene ukumva ko kakubabanza mugabo ntigatume kandi ucumuhewe bakiyumanganya nyene bakagumiriza ko ryabo kuko iyo bose bavuga ati iyo ngeso tuyibonye tubihema abakobwa baje baguma iwabo vraiment atwase naza ko n'umwe mutwa bivuze ngo hari barabona iyo ngeso hama bakihangana nyene kwera ko gukunda umuntu ukavuga ati reka ngumirize ko kumbure canke se bizonahinduka rero wabaje ati mbega abahungu no baca bavyakira gute canke so umukobwa nawe asabiditse kandi avuga asabiditse ko gusaba nta numa dasaba ngo n'umwami rasavye shingene ko bavuga hariho gusaba urumva no gusabiriza kuri abo rero basabiriza nibaza ko wishize no ku ruhande rwawe ufate ko nawe uri umuhungu ubwo umubona umukobwa akubwira ati impa hageze ko nje gusigisha inzara vernis yaheze imama hera gusigisha vernis nawe uravyumva vraiment ngene uwo mukobwa mufata ni bimwe navuga ati canke se nawe wavuze ati hariga umuhungu agukoresha kandi hariho nabo usanga nyine atari urukundo avuga ati kubera ko nabonye uko agumaze ati impa ni reka tugire donadona donc azoza kumbwira impa nande nzomubwira kuko nkujya muntu usanze hajya ari umuntu agira ushaka kumubwira ati nterura no muzigo tugende hajya ndaguhereza 5000 yo kwanga ari hajya kugira ngo nkajya amahera nawe urumva rero yuko umva ngiye bashaka gufata niba ari shafisa avuga ati kino kintu ndashobora kumukoresha niba avuga ati no mukanga ndashobora kumukoresha kugira dushobore kuryamana amheretse he amahera arayamuheretse mugo urumva yuko nta n'urukundo ruba rurimwo ariko ko yabonye yuko nawe ukeneye yamahera wow nizera ko muri ko murafashwa nizera ko muri ko murumva impanuro ariko ni mu gihe usanga ari babahungu nabo bariko barakwicisha kuguha amafaranga yabo donc atashobora gusaba donc urukundo rwinshi bafite biragoye dufate ko ari urukundo ariko uyo Paul bomani uwo ntamurushi akanumva kambwira gute agasubira kibaza ko ari urukundo mu gutanga amahera y'ubu naho nyine Gigi ikibazo hariho urukundo hatarimwo donado bon dushake tuvuge ko mukundanye mbere mufise n'ubugeneje ariko ubuzima bwa mwaraciye umukunzi wawe ntaba yaraguhaye nawe ukamuha Karatsiribatse urukundo basi reka tureke kuvuga ati ruriho rwinshi mugo base abo kuri bake ruracahari kuko tuvuze yuko niba ari kuri bose bimeze uko sinazatama ko ariko bimeze uvuga ngo hariho basabo niba naho bagukunda avuga ati basi ibintu byose bamaze kubizana muri business ni hari umuntu mupfana na prof arico akurondera ko nawe umwungukirako niko mukora rero no mu rukundo bamaze kubizana nka business donc mu rukundo ariko ndonka ico nshaka nawe aronka ico shaka mugo nibaze ko urukundo misanzu nyakuri ruracahari vraiment nubwo nkanje webere mu rukundo ntavyo nase niwa ntahuye kuba ufise urukundo guzuye rungana uko ntavyo nase ariko shatse kubaza yuko be nakubwiye muranakundana jiskaze na mariage nejo uranejo invitation zarasohotse kandi atapane si ya mariage iza gupfa ariko muba mwarabayeho ubuzima uvuga ati kuva aho mwatanguriye ugira umbwira yuko mushobora kuba mwarabayeho ubuzima bwo kutagira donado
umukobwa umubiri ndabivuga yego none ntasugize igihari siriyo none ntuzugize abayo gute baragize donadoni ntizikundana kubera iki nta mama yaje bagira none bakira amasugi nibyo navuze ati icyo kintu rero harimo agateguko ariho kandi ntunacange kubera ko abantu bose sinzi ariko ndisuri ko bariho ikindi kandi rero niba bagihari bivuze ngo rwa rukundo kandi ruracariho kuko niba agize mariage ari soge bivuze ngo nta donadoni yahabaye kandi ntibivuze ko bagiye kugira mariage uwo muhungu atakana kimwe yamuhaye sinibaza ko bakundanye ama distance oya niko rukundo navuze ruracariho byumva hariho umuntu ashobora kuvuga ego basi ni bake vrema kusi tugezemo ni bakenya ariko kandi wumve ko bahari basi bereke kuba benshi ariko bariho ashobora kuvuga ati je ndamuhereza niba akeneye ariko kandi nibyo none niba umukobwa wabitse ko ni umukunda wenyine bareka tuvuge basi urabyizeye canke nawe yakubwiye ati je ariko antuka niba avuga ati je tuzobana sinaza ko guhenda kuri ico kintu kuko avuga ati n'ubundi azobimenya rero niba uvuga ati n'ubundi ntegezwa kumutwara canke urizeye ati uwo mukobwa vraiment arankunda kuko rarigira uvuga ati bivaye n'ibikorwa byiwe nibya nibaza ko ntaco kwihutira uvuge ngo reka ndamuha ikintu ngo nanje ampe kuko uvuga ati byose n'ubundi n'ivy'iwanje rero tuteka tuko rero turagira ku musozo kino kiyago niza ko mushaka kwa mwakuyemo byinshi by'iwanyu ariko baradukurikirana ariko ni mu gihe just ndanyuko ni giki umwana w'umukobwa kakagaye kose k'umuhungu yomugaya kwa kuntu yomuronka uko ashaka aho hantu rero aho uhatebe kwa kuntu yomushaka uko abonye kose akaramugaya kumugaya basi urumva ico arico ni giki kintu yokora basi kugira ivyo bintu bisubire kugaragara kuko urumva ko si vyiza reka ndakwereke si no ku bahungu gusa ni muri sosiyete muri rusange isi tugezemo niyo amahera no mu muryango kugira ngo uronke ijambo mukama ni amahera ushobora gusanga umuherezi wanyu kubera ko afise amahera niwe acaho umukuru w'umuryango kubera iki amahera bivuze ngo amahera niyo atanga ijambo aho ndavuga mu ruhande tugezemo bivuze ngo nawe umukobwa kugira ngo ashobore kuronka ijambo ku muhungu nuko niba ari umuhungu bakunda ashobora kubona ati umukobwa yaguze imodoka yiwiwe ntiyamuzavye ntiyanamuterereje niba ari telefone je naguze iPhone wanje hari abantu bazi yuko umukobwa afite iPhone nabashwa dadi ni nabahungu bamuguriye ni umva ntibavyumva ko umukobwa wenyene n'ikintu kizimvye acigurira rero no kuvuga ngo niba kugira ngo aronke iryo jambo akuramo ku mumpunzi akore aronka amahera yiwiwe atagiye gusabiriza canke cyo gusabiriza ku buryo n'umuhungu ashobora gukena uri umukobwa avuga ati ukeneye angahe ariko urumva hari umuhungu vraiment yukubaho ukagushira ko n'agasuzuguro ashobora kugurana samiro kayamuha ashobora kugurana amafaranga ngana gute ukayamuha naho kwanza cyo kugurana muga akabazi yuko niba ari shakene kuguha kwakira ikintu kivuye ku mukunzi wawe baza ko ni bien kandi ama gift vraiment abantu ba mbere bakunda ama gift n'abakobwa mugabo akumva ko ni wavyibwirije kumuzanira gift apana ko yayigusavye ikindi kandi nta nagasuzuguro uzozana kwera kuvuga ati aranavyifitiye nico kibene yakado yawizana uciye bugufi kuko avuga ati iyi kado ni wa mutima w'urukundo gusa ubundi bwogwe nawe yovyironkera rero aho niho nibaze yuko agasuzuguro kagira gusa hari abakobwa nye baronka amahera nabo bagacashaka gusuzugura abahungu kubera ko tumenyereye nyene kuko kuntu abakobwa bategezwa kuba hasi ariko nabyo ntituyarondera kugira tuje gusuzugura abo turi kumwe tuyarondera kugira ngo twege nyene ahubwo twikure ko agasuzuguro mugabo turabizi ko dutegerezwa kuba simvuze hasi ngo ce twumva yuko ca tuja chini wa muhungu not nituduze umutwe mugabo kubera yamahera twara umugabo yamara umuntu umugabo yamara umuntu aganza agira iki none rero kugira ngo usiginzira amavuta akajambo kanyu muterere bari baradukurikirana kuri kote y'abahungu ndetse no kuri kote y'abakobwa okay wow ijambo no babwira ngazivugiza ijyanyuma kuko nzogaruka kuri ama Stephen nimenyirukanye nzogaruka
Amavoka sakanyuma rero reka mbe ndavuze kano nzogaruka kubabwira kandi nkuko twe twabivuze no mu kibazo nico wari wambajije kandi wari kuvuga kuco navuga agasuzuguro ico ushaka kuba kubwira twikureho agasuzuguro guys nukuri apana ko tuguma tugenda hano hose bumve yuko ewana urya ane uriya umva niba ubonye igisuko yasutse ushaka kumenya umuhungu bakundanye why kubera iki arazi yuko ujya muvuga nta gisuko aza kwisukira atenze kuyasaba uriya muhungu rero nico ndiko ndashaka abakobwa twushoye gukurikirana no video please turondera amahera yiwacu ariko uburyo turondera amahera tugenda hariya no gupfuharanira okay turendera amahera vraiment ikindi kandi simvuze mugo tugende hariya kuri hariya handi twavuze tuyaronderera n'abariye vraiment turendere bundi bujye dushaka kuronkeramwo amahera hama tugire amahera yiwacu kugira ngo kagasuzuguro katuve ko navuze ko atari ku bahungu gusa ni muri societe hose niba ari umugenzi wawe abakobwa bo ndabizi ko tubikunda dukunda insaku vraiment abakobwa rero abonye akantu hariya umva nibyo ikindi no kugira ngo turonke ijambo ni amahera rero turondera amahera abantu bose tugomba yuko dufise tugira amahera canke kubera bariye ikindi naco ku bahungu bareke gukoreshanya nukuri hari umunga gukoresha kubera ko ubukene bwawe kuko no kurondera amahera hari abayarondera nyene ntibayaronka canke bakayarunda bakora nkayo make rero utacumva yuko umukoresha bivanye na situation arimwo oya twigarure tujya gusuzugura umuntu kubera ko ico adafise wumve ko niba atagifise no munsi ejo ashobora kukironka rero baza yuko baza kuyarondera ayo mahera niba sinzi ko kaderisi abazaguza ko amahera haba bayarondere mugire form ko mu mpuzu muhaguruke muje hamwe ndabizi naho vyo kunanira uri umwe ndatangazwa n'ubu ubuntu buguma buvuka ku munsi ukumva ngo abakobwa bagiye hamwe ngo naba protocole bo kwakira abantu bakaba protocole neza kandi ni bien bariko barakreya ubuzi butandukanye kandi bubahemba kandi bwinjiza n'umunsi uragiye guprotocole umuntu kuye ku kibuga c'indege wumve n'umuntu haje mu diaspora ugira araguhemba ubusa ya societe y'uwanyu irinjiza ya company y'uwanyu irinjiza bukira nk'akantu ndabahaye umugambi muje ubu turi muci ibirato biguma bicafuye uri umuntu ukaca wicara ahantu ukazura hanagura ibirato by'abantu baze baraza kugushorera baze baraza guhanagura ibintu none nkako nakantu koroshe kandi ubikuramo bwa bwenge nyene ujambo cura ukije murabate ukikuramo ubwenge hama ukaja ngaho ugakora apana ko akazi ko subona yuko akazi basuzuguritse akazi rero kadasuzuguritse nikaje ko guhagarara kuri 11 kwipafa ukagurisha umubiri wawe umuntu wese ibihumbi 3 come on man urumva yuko ari ikintu kirababaje ikintu sindi nyene kidatahuritse Gigi ndagushimire kuri Akamo TV turagushimi wow nakoze cyane ndabitsa ko no journaliste abantu bimara afite amajambo menshi nyene ya journaliste urumva yuko nahoze abiza amajambo menshi y'intuze ntaguma hamwe numu ex-collègue okay urumva ko tuzinanye kera ino mwana ni hatari yaranse kumva inyuma byaranse ko ndamuvyinya ariko ndagura imbere ni Gislene rero ndamushimiye wakoze cyane namwakoze cyane kuri Amos TV ndabashimira cyane reka nshimire ngo mwese mwako muradukurikirana kuva ko nta gushika ku musozo kino kiyago nizere ko mutagarukiriza hagati canke ngo mutangora muce mukura mutarumva ibintu tugira tuvuge ndabinginze mu giheze kino kiganiro cyose kugira ngo bigende neza cyane ndetse muraza no gufashwa kandi bimeze neza komanta utayibagira kugira ngo duhanure canke wongere ko ibintu bimwe ndetse na sabone beso kutarazigira j'aime partage kugira ngo tumenye ko tutamba twiroreye rihimbazanse Delisia na Gislene ndabashimiye mwese bamudukurikirana kuva ko nta gushika ku musozo n'abantu bose badukurikirana naho gutaha bye bye ciao